Aho hari ku kibuga c'ishengero rya Pentecote ryo muri komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 6 Nzero umwaka wa 2019, aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yari ifatikanije n'abakristo bo mu ishengero rya Pentecote bakukira misiyoni ya Gashikanwa mu gikorane gitangura umwaka wa 2019. Mu majambo yigishijwe kuri uwo munsi, Pasteur Christophe Niyonkuru yishimikije ijambo ry'Imana yakuye muri Yohana igice ca 13 umurongo wa 34, yigishije abaraho ko urukundo rusunikira umuntu gukora iciza, ati nta muntu yovuga ko akunda Imana adakunda mugenzi we. Nayo Pasteur Gilbert Ndayishimiye yishimikije ijambo ry'Imana ryo mu vyahishuriwe Yohana igice ca 21 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8, yavuze ko Imana igiye guhindura ibintu byose bishasha, ati nayo umuntu kugira abe mushasha bimusaba kwihana akaba muri Yesu Kristo. Nayo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yigishije ku majambo dusanga muri Matayo igice ca 25 avuga ku bigeme 10 harimo 5 b'abanyabwenge na 5 b'ibijuju aho bari biteguriye gusanganira umugeni. Yarongeye asoma n'amajambo ari mu vyahishuriwe Yohana igice ca 19 ahereye ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda, aho yasavye abaraho kwama biteguye kuko turi ingenzi hano ku isi kandi atanumwe az'umunsi n'isaha. Muri uyu mwaka ndumva ko niteguye kuvuga ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni, kuvuga ubutumwa bwiza bwo kwezwa, kuvuga ubutumwa bwiza bwo gukemura abantu, kuko hari abasamaye, hari abasinziriye. Numva ari bwo butumwa bwiza mfise. Rero nakuzaniye ubutumwa bwiza buvuga ngo mbega ufise inyifato ki muri runo rugendo turimo tukirindiriye ubukwe bwa wa mwagazi w'intama. Ufise inyifato ki? Nagomba kukwibutsa, wari usanzwe ubizi, ariko nagomba kukwibutsa ko turi mu rugendo. Turi mu rugendo kandi ikindi naco turi ingenzi, turi nyamukira muri ino si. Nagira ndabibariza akabazo, mbega wova iyo uvuye uri kurarengana wogera ngaha mu Gashikanwa kandi ukiri mu rugendo ugenda ugaca utangura kubaka inzu kandi uzi kuri kurabandanya? Iyo uvuye uri mu rugendo uri kurarengana urazi ko ukirengana ugeze mu Gashikanwa ugaca utangura ubutunzi bwawe ukaburunda ngaho mu Gashikanwa kandi utarashika iyo uja. Turi mu rugendo, turi mu rugendo, turi ingenzi aha mw'isi si wacu. Paulo niwe yanditse arandikira ab'Ifilipi arababwira ngo mu gice cya 3 umurongo wa 20 ngo iwacu ni mwijuru, niho twiteze ko umukiza wacu azova. Aha si wacu, ariko iwacu ni mwijuru. Turi ingenzi, turiko turahaca turengana. Nimuze tubeho nk'abariko baragenda, nimuze tubeho turangamiza iyo turiko turaja, turamirize tugana iyo turiko turaja. Iwacu ni mwijuru, ni mwijuru, niho twiteze ko umukiza wacu azova. Tubibutse ko ico gikorane cyabereye ku kibuga c'ishengero rya Pentecote ryo muri komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi, aho cari citabwe n'abakristo baje baturuka mu mihingo itandukanye bo mu ishengero rya Pentecote no mu yandi mashengero.